Maramutse iyi nkuru ntiyavuzwe cyane ku macano yo mu Burundi ku mpamvu kumbere nibaza zibiri. Iya mbere ruko ari inama ibera i Geneve itabera mu Burundi. Icya kabiri ko bakoresha indimi z'igikoroni igifaransa n'icongereza notama, donc naza ko bitaronse coverage ihagije mu Burundi kumbere vyatso kugira. Ni inama nibaza ya Conseil de sécurité canke Conseil des droits de l'homme ya ONU iba buri gihe kumbure buri mwaka. Conseil des droits de l'homme pour être précis, aho bumviriza rapporteur spécial Gaeta Zongo nibaza ko ari mu Burkinabe, ariwe ashinzwe gukurikirana agati y'akazina muntu mu Burundi, ariko ngo bamwankiye ko ashika mu Burundi. Uko nabibonye iyi nama ize kabiri ngiye kuraba, iya mbere hari umwaka uheze, donc rapporteur spécial aravuga uko abona situation ifashe mu Burundi. Ahejeje baca baha ijambo uyu aserukira Uburundi i Geneve, ambassadeur du Burundi à Geneve. Hanyuma ahejeje baca batangura kumviza ama declaration, umenga baca baha CNIDH ordre kumashwa kwa nibeshe, nyuma bagaha abandi bantu batandukanye baserukira ibihugu vyabo canke amarejo. Ukuntu systeme ya UN iri organize ntabwo ndi très familier, c'est pas important kuri iyi débat y'uno munsi. Reka reko tubanze twumvirize Gaeta Zongo, hanyuma kumbe ndumviza ambassadeur ko yisiguye ni naronka umwanya CNIDH kumbure na Union Européenne, ko neza ko ari mu partenaire important muri region no mu isi yose. Nibaza ko ari bloke ikomeye ku isi ifise imbaraga. Sawa. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise, ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Iyi video si mushaka kuja kwiraba kuri Romanda ya Kavorenze, vyose niho hantu nabibonye biri, mushaka kuja kubiraba ni birebire nkuko nabivuze. Mushaka kuraba ama video bagiye barafata yose, sino jenja gucumbiza agace gatoyi gusa. La situation économique aggrave ces tensions. Après avoir cumulé à 45,5% en avril 2025, l'inflation demeure en mai 2026 à 20,8%, soit plus du double du seuil régional de la communauté de l'Afrique de l'Est. Inflation nuko kuntu ibiciro bitera biduga, kuba yashyize kuri 45 numva yari fair the state. Sinzi gituma Uburundi bwagumye buhagaze inflation igeze kuri ico gihe, numva yabaye Zimbabwe 2.0 canke Venezuela 2.0, ibintu nk'ivyo. 20% nayo naza kwa nyinshi cyane, umva ko ari double, ibindi kumba biri kuri 10. Mugabo mu bihugu byo muri Occident bagerageza kuyimainteninga entre 3 et 5, irenze 5 ibiriko irabandende cyane. Donc ukuntu ibiciro bitera biduga buri mwaka incontrôlablement. Et malheureusement inflation ni giharo kigoye cyane, ibiciro biduze ntibisubira kugaruka. Inflation ishaka kumva ko nako yakorotse, mugabo bafashe uwo mwaka, mugabo ntabwo bavyagiye kuri aho vyahereye, biba vyaduze mugabo muvudiko atari wa wundi. Inflation nibaza ko ari nka rate of change, vyekana ngene ibiciro vyaduze kuri uwo mwaka bwanje n'umwaka uheze ntabwo yaganye n'umwaka waheze imbere yaho. Donc en sens umengira misleading, uvuze ngo inflation yogabanutse, umuntu ashaka kuvuga ngo ibiciro byagabanutse mugabo ntiba vyagabanutse pour la plupart des cas. Ariko dukomeze ivyo nibaza ko ari mundi mubizi. Les pénuries chroniques du carburant désorganisent les services essentiels et plus de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc ibura y'igitoro, bon ivyo quand même nta muntu yobisubira vy'igitoro vyateye isoni pe. Ariko ko abarundi bashika 70% bari musi ya pauvreté, ubukene. Hariho seuil de la pauvreté bafise, dufate nk'ubatu umuntu atungwa n'idolari rimwe, none bari musi yayo. Sishobora ko ari nimwe n'inusagenda registered with the uko ibiciro biduga no mu bindi bihugu, mugomba ko 70% y'abarundi baharugwa ko babayeho mu bukene. Monsieur le Président, sur le plan des droits civils et politiques, la liberté d'expression est gravement entravée par des dispositions pénales vagues telles que l'atteinte à l'intégrité du territoire national et la diffusion de fausses informations qui visent les journalistes, les blogueurs et les défenseurs des droits humains.
donc voilà donc ugateka kazina muntu kandi ni hamwe abamwe baravuga ngo n'amategeko mu isanzwe bavyicira mu mategeko bakazana amategeko n'ivyaha bitafite izina ngo intégrité nationale cyangwa kwakiza icyaha gikomeye cyane ngo c'est pas trahison ku muntu juste yatanze amakuru yo asanzwe ataco akomprometa ku gihugu birivuga ngo fausses informations wamuhizi bamwe bavuga ngo ni interahamwe mbwa neza ko ari umurundi avuga ngo urabesha ibinyoma si icyaha niyoza ko ari kenshi na kenshi kwa ni opinion mutandukanye si icyaha mugari kuvuga ko agataka kazi na muntu kaba journaliste bashyiramo n'aba blogger umva ko n'aba blogger vloggers aba bama youtuber n'abakiko nabo nyine baba targeted bo just nova ko ari leta yari ntagetinze neza ko ari umuntu w'umushahara nyene afise excès d'oser cyo bita excès d'oser canke ibintu yiyotsa I don't know mugabo agataka kazi na muntu ntabwo kubahirijwe liberté d'expression mu Burundi absolument pas. La liberté d'association est également restreinte. Des organisations de la société civile font l'objet de poursuites au seul motif de leurs partenariats internationaux. Okay, ivyo sinzi neza neza ko ari bajya abantu bafise ama partenaire bo hanze baje ngo bari kwakorana n'abakoroni baronka amafaranga mu bakoroni ko babuza gukora ariko sabo gusa bwana Zongo n'abarundi bari mu Burundi ndibuka ishirahamwe no ko riri harmless politiquement ata ikintu politique rifise rimwe ry'abagabo bavuga ngo abagabo bari mu gahinda numvise ko igitego bagomba kugira inama barababuza ikibazo gusa n'abantu babahagarika ngo none ngo abagabo bari mu gahinda ngo umva bifise sense ngo no kubabuza no liberté d'association souvent ngo murahuje ko mubone ibintu no kuvuga nawe arakiwe gukora inama kugira imbona arakweze gukora inama ibisugi nkona bigakora inama ibisugi by'ibihuna bigakora inama ibinyogote bigakora inama ntibombaza n'ingene muza muri leta mu migambwe yanyu mugabo liberté d'expression liberté d'association nuko wewe unganya ububasha n'ujya wundi muntu nubwo ivyumva mutabihuza sino harimo ama église abantu benshi bavuga ati ntizakiwe kugira inama hari abantu benshi batifuza ko abamizima bakora inama kubera bumva ko abamizima atari abakristo hari abantu bibaza ko peut-être aba Pentecoste batokora inama kubera batanywa inzoga abandi abakatoka batokora imisa kubera basenga Bikira Maria juste kubera mudahuza zuba ngo nuco babuza ko bakora ivyo ifo ko abarundi batangura gutahura izo liberté plus izi waziba garanti plus n'uzundi zagomba kuba ziri garanti et plus ugerageza gucunya zuwundi plus nizi waziba menace umunsi umwe canke uyundi. Okay, hakaba hari dini na renge ya Karimba munyihangane ndi kuvuga ibintu ntanditse. L'indépendance judiciaire demeure profondément compromise, privant les victimes de toute perspective de justice effective. Bon, nta independance judiciaire hari ubucamanza mu ntibwigenga. Bo rero iyo ndiko ndavuga nk'ibi bintu abantu ngo nakarabesha bamuza muza n'amafakte abantu bimana hajya mu Burundi wombwira yuko buri muntu wese ari mu gasho ari umuntu yakoze icaha kijanye nako gasho yafungiwe mu vy'ukuri wombwira yuko mu bagiye guca imanza ata muntu numwe mu dede w'imbonera kure w'umukuru umugambwe wiki ashobora kuvuga ati uwo muntu wanje mumfatire mureke mugire gutya ko ata interference abantu muri bucamanza mumbwira yuko ata muntu ugira batera igitsure canka bahigiture ko navyo bikomprometa independence mu gihe ukora amafaranga umva uri umucamanza uri mu commandereje uri umucangiro niko novuga cyambo cyane va uri mu mercenaire donc ukorera ubucamanza au plus offrant donc independence judiciaire ubwigenge bw'ubucamanza ntibugiraho namba nta nubwo pe niyo mpamvu wumva bamwe bakanga abandi no kufata ukuntu kugira kuriya ko baze nta bucamanza buhari ufise inguvu gusumvya uwundi whatever yazikuye ni nko muri jenge niko nkunze kuhavugaho akaruta kandi kakamira washobora kwicumuruka mu widagadagira mugabo bagufata uvigito ugahera mu kasho. C'est ridicule. Les droits des femmes restent gravement bafoués. Plus de 105 féminicides ont été enregistrés en 2025 dans un contexte d'impunité persistante. Impunité cyo nikindi ko abantu badahanwa feminicide no kuva kwica abadame abagore cyangwa abakobwa abantu bacika 108 bayishwe mbo anko nifanaza ko ari amaraporo barunkande hayo banje kumbura bataronka amaraporo yabo ariko kandi mugomba kumenya ko ku ruhande mpuzamakungu ubu abagore bafise ntuzo ye protection of gas special wishe umugore ufata ko uri feminicide sinze ko hariho homicide mais dans tous les cas urumva ko ari vyaha byose vyagirizwa u Burundi na leta y'u Burundi
Burundi en principe niyo bavuze ngo abo nakayishwa no wo mu muryango niyo impunité yo ko leta yashizeho ibintu vy'akajagari ya créer situation ya jungle ibihugu yo birimo amategeko anatinya kwica kubera bazi batomuherana de ça c'est numéro 1 ikindi kandi abantu barigishwa ubuntu bakaba bazi batera ubutungane abantu benshi bafata ntuzeye ubutungane mu maboko yabo kora bazi uko ubutangwane butahari muga ahantu hari ubutungane usivyene abantu bingegera be wacu uragenda ukitwara umuntu agufite mufitaniye urubanza hanyuma bakacira imanza bakatunganiriza nta kamaro ko kubita umuntu ikofe nta kamaro ko kubita umuntu mugere nta kamaro ko kumurasa nta kamaro ko gutema umupanga ubutungane burakora hanyuma karonka igihano kimubereye nawe nimba ushumbushwa ugashumbushwa so nivyo ubwicanye novuga butakozwe n'inzego za leta indirectement bwa bwakozwe na leta kubera uko kuntu yakiriye iyo space ya impunité no gushiririza abantu bose gushirira turakumara ikintu cyose turakugarika none wumva leta avuze ngo ndakugarika umushikiranganje ndakugarika wumva nyagihugu bo bataca babanda kugarika okay ndakugarika nyihangane sinzigeze naho yarikuye mbona umenga ntabwo mbona umenga no criminel cyane mugabo I don't know ivyo nimwe mubizi nanyemo mugabo zina riridikire nicyo tadabivuga continue. S'agissant des droits économiques, sociaux et culturels, l'indice de développement humain du Burundi demeure parmi les plus bas au monde. Bo yo indice de développement imusindiga ndayikoresha sinzi impamvu kumbure ntiho isota mu maso yanje mugo naza ko yerekana muri make Human Development Index niyo yerekana muri make muri rusangi ngena abantu babayeho Burundi donc yerekana ndibaza bafata ama indice menshi cyane bakayateranya 0.49 bon igifigire rero kimwe kiragoye kumenya bottom kiragoye kumenya signification mu gihe utazi exactement iyo indice bafatira kurangahe mais dans tous les cas bafise ibitigiri ariko nta muntu kwiga ajya gutumanya tuba tuzi ko Uburundi quelque part buri au fond index zose donc buri munsi hariya hejuru ya Mali wow na Niger Chad Centrafrique Somalia na Sud Sudan nayo yarago bo Sud Sudan Somalia bari mu ntambara Centrafrique mu ntambara Chad sinzi gituma gikenye Chad abantu muri Sahel gikibujwe n'ikigukira bo Niger nayo ngira n'ubugaragwa na Mali n'ijya ntambara bamamo n'amakudeta n'ibiki bo umva ko Uburundi buri encore une fois mu bihugu bitandatu cyangwa 10 vya nyuma ku isi muri yo indice de développement humain. Okay, kumbure sinzi ko nokomeza numviza gatazongo ko navuze mushaka kuja kumumviza mu nyene kuri internet. Monsieur le Président, malgré les déclarations officielles, aucune source indépendante consultée dans le cadre de mon mandat n'a conclu à une amélioration structurelle. Des informations crédibles font état de plus de 400 personnes tuées et de plus de 200 victimes de disparition forcée depuis 2020, dont environ une centaine pour les seules années 2024-2025. Ces chiffres sont corroborés par le communiqué conjoint du 1er septembre 2025, co-signé par 7 procédures. Bo nibaza ko ariko ko donke agatekazi na muntu katateye kunguruza mu Burundi nanje no bivuga pembo ni ibintu bitera vyiyonyora baravuga ibitigira by'abapfuye n'abagenda baranyuruzwa ivyo kumbura abantu bari mu ndi murabona yuko mu vy'ukuri Burundi bumeze nk'igihugu kigoye kubamo akanukoza ubuza bagucakiye ibintu nk'ivyo nibaza ko muri make ari kuvuga ko Burundi ata progrès bwateye bugera au niveau structurel surtout au niveau structurel iyo structure no kuvuga ubutungane wumvise umuntu bamurekuye nk'akarorero so kuvuga ko ubutungane bwa ha muntu yarekuwe Bunyoni Muhozi souvent cause nozeye situation yahindutse ni juste c'est pas ini événement imwe bitande structure ya y'ubutungane ico ni kimwe bo nivyo yavuze ko musanzwe novuga image negative y'u Burundi niyo babahaye babantu kuza vuga ngo bazoza kugutora zo kugira musanzwe nk'iyo ugiye mu gihugu ti nakati mufite urubanza babanza kuraba ico gihugu kirafise ubutungane mu kubirabara bayama raporo ntabwo bumviriza abadede ntabwo baje kumviza neva kuri stade kuko deyari n'ikintu ntaco babumva barabaya raporo ya ONU kuko abantu nico bahembego bagikora 24/24 niko kaza bari karakora bo bien sûr narasinzira mugabo niko kazi ajejwe donc mugabo nta kindi ajejwe gukorera amakuru agenda gatekaza na muntu mu Burundi niyo bace baraba hanyuma bagatira amakonkije bati ico gihugu ntabwo kiri mu mutekano nubwo uwo muntu yabakoze icyaha gikomeye cyane naho cyo bacyaha novuga international kizwi neza dufate nk'ikiyo cyo kujana abantu kunyucuruza abantu bafuma barondera ahandi hantu bamucira urubanza
example imwe urabona no mu Rwanda igihe bariko baca imanza za genocide mu nta ko ravuga ati bo u Rwanda n'igihugu kiyubaka kivuye mu ntambara onosepa ntitusha kubizera kiretse tubahaye umwanya bakatwizeza nico tumace bashira iya sentare yarusha sino bari kuyishira mu Rwanda Kigali canke Kanombe anywho ndashaka kuvuga yuko kesha na keshi udashobora gusaba ngo naka mu mumpe bazi ko igihugu canyu bakora violation des droits de l'homme. Voilà, reka rero tumera amateka toyi tuje twumviriza ivyo umudame aserukira Uburundi i Geneva avuga n'inguvu nyinshi cyane tumwumvirize. Merci, Monsieur le Vice-président. Ma délégation tient à rappeler ici que l'initiative de ce mécanisme hostile au Burundi est l'Union européenne, qui maintient mon pays sous l'agenda du Conseil des droits de l'homme depuis 11 ans. Nombre de délégations ne bo atanga gucwanira ko Union européenne ariyo iri kirashirako pression ariko ituma niyo komisiyo ihari kuva harahe imyaka 10 gutyo de démontrer que le Conseil des droits de l'homme est malheureusement devenu un espace où certaines grandes puissances économiques importent leurs tensions géopolitiques, politisent les travaux de ce Conseil, appliquent le principe du 2 poids 2 mesures et consacrent leur immunité tout en ciblant exclusivement des pays en développement. Bon, sinzi diplomatie je ntawunize personnellement numva ari kwataka les puissances géopolitique n'ibindi ntabwo ari kubeshuza ko abantu benshi bon ntabwo turi muri politique abantu benshi basanzwe tushaka kuvuga ruti bon abo navuze ko majana abiri bishwe ntabwo bishwe muri justice nakarere kuwe turakugira reforme runaka c'est pas nakumva arico kintu ari kuvuga turafise ayandi maraporo y'amashirahamwe ari mu gihugu ari kuri tele abibona neza reka tuyabereke ama chiffres d'office nta kintu na kimwe kare defanda muri ivyo bitigiri bavuze yavuze ntuzeye les facteurs d'indices économiques sinze ko nazo zija muri izi akavuga ati no bakoresha formule itariyo canke ivyo bitigiri bafite n'ivya kera I don't know nta kintu kubibeshuza abazo ngo bazungu baraturenganya ivyo c'est évident hari n'ibintu avuga sanzwe dusonze tubizi mugabo bidahindura ko mu Burundi agateka na muntu kanyanyashijwe. En effet, comment l'Union européenne saurait objectivement défendre la pertinence de maintenir mon pays au point 4 de l'ordre du jour de ce Conseil, censé s'occuper des crises nationales d'extrême gravité, si ce n'est qu'une tentative d'ingérence politique à motivation géopolitique qui menace la souveraineté du Burundi depuis les insurrections et le coup d'État avorté, téléguidés de l'extérieur et notamment par leur allié, le Rwanda, autour des élections démocratiques de 2015. Oh man, diplomatie y'u Burundi bo irakomeye cyane. Numva bo havuze ko donc aba bantu bagize kutubita coup d'État muri 2015 bagizwe n'u Rwanda, téléguidé par le Rwanda, ari wa Union européenne, donc urumva ko kiyaja muri vyinshi. I don't know, just sinzi kuko ariko akora diplomatie. I don't know, sinumva ibi bintu. Bo no mu gihe mbere ko ariko vyagenze dufata ko Union Européenne yashatse gukura inkuru nziza igacibicisha ku Rwanda sinumva ko mu gihe udafise ntuzeye preuve novuga diplomatique ziboneka kaico gihe naho bagomba kuzoba wajana muri instance nibaza ko instance muri ONU ushobora kwitwara ko Rwanda gwakaje kuba kwita coup d'État na Union Européenne ukabica sinumva iyi discours ko ibiri déplacer nta cyana kuri koraronda juste ibintu uvuga kugira ngo umare iyo minute 5 baguhaye nta it doesn't fit muri kandi encore une fois nubwo hoba harabaye iyo complot yuko bashaza kwita coup d'État nubwo ivyo biba bivyo ntibihindura kandi yuko ubu agatakaza muntu kanyanyashijwe c'est ça à supposer que vous avez raison ubagiye kwita coup d'État etc. au Rwanda rwarabifashimo na Union Européenne à supposer que ce soit vrai still ntiwasiguye ingene abantu majana ne bazimiye abagore 108 bishwe iyo economy geza hatemba ubwo butungane bugoramye vous n'avez rien justifié, vous n'avez rien expliqué. Ico gihe bica biboneka yuko en fait uri kuragira ico no kwita échappatoire. N'a-t-on pas toujours aujourd'hui la lecture juste de ce qui se passe réellement dans la région des Grands Lacs, quand l'allié longtemps protégé, le Rwanda, sous couvert d'une mécanique de pillage des minerais stratégiques au bénéfice des multinationales et d'autres intérêts étrangers, viole la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un autre État, en l'occurrence la République démocratique du Congo, et menace la sécurité de toute la région.
u Rwanda barabufukamiye. Voilà encore une fois, u Rwanda kuri gupiya amaminere rukoresha n'amamultinational. Asipose que ce soit vrai. Asipose ko u Rwanda sishaka no munsi unaja kuvuga ngo ndiko na defend u Rwanda. Asipose ko u Rwanda riko rupiya amaminere muri Congo rufashijwe n'amamultinationale rukadestabiliza region, rukadestabiliza la RDC. Still ntiwatubwiye abantu majana bishwe, abantu majana banyujijwe, abagore ijana bishwe, abantu bafunzwe bafungiwe ubusa, agateka ka muntu katubahirijwe, abantu menshi amakuru banyanyaswa, abantu bagomba inama mukababuza menace mutera abantu imbonerakure yanazivuze ko zigendana ibintu by'ibihiri bigira tu n'as pas justifié ça, tu n'as pas expliqué ça. Nivyo no musi bari bakeneye iyo kumbure hariho cadre yindi atari conseil des droits de l'homme, neza ko hariho iyindi conseil peut-être de souveraineté des nations sinzi UN nayo nzi jewe, hagomba ko hariyo ndi cadre mushobora guroreva izi problème géopolitique, izi problème inter-étatique, nibaza ko ari indi cadre kame muri UN mwagomba kuvyicara mukavuga kubera ko u Rwanda riko ratudogoya cyamo cyanyu. I don't know kumbura ngira byose bigonga ngaha ntavyo nzi je UN nayo nzi d'ailleurs n'ababirokrate banabonye novuga ko ari useless to some extent. Comment peut-on décemment prétendre que faire braquer les projecteurs sur le Burundi durant une dizaine d'années à dessein de nuire à son image, de l'isoler sur le plan international, d'asphyxier son économie pour affaiblir ses institutions? Anyway, numva arika arashwanira abantu. Je nibaza ko badafukasinga ku Burundi, nibaza ko baheza Burundi bavuga DRC, kumbure baraja kuvuga kuri Venezuela, baja kuvuga kuri Zimbabwe, neza ko bagenda atur dohore bakavuga n'ibindi bihugu, ntabwo bavuga igihugu kimwe gusa, bavuga ibihugu byinshi cyane. Kumbure userukira Burundi of course uja muri deba ijanye no Burundi. Nkiri ku bihugu evidemment iyo hageze mu nyuma cyaha amajambo abandi bantu bo mu bindi bihugu n'ayandi ma region, Union Européenne niyo novuga ko ibiri strong babahagaze hamwe na UK bose bakondana Uburundi banabazazongo bati twofashe kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma hariho ibihugu bimwe nita failed state za Venezuela, za South Sudan, nizusanga za Congo DRC, nizusanga ziko zisutena Uburundi, urumva nyene ni club y'abagwayi bari kwasutena. Merci monsieur le vice-président Madele. Iyi kandi nibaza ko ari uyo mudamu nyene asubiye kuvuga. Sinzi ko hari reka kumbura nsubire amate hanyuma ndabe ko hari undi muntu twokumviriza. Bo CNDH ndayihojeje, nibaza ko ari extension ya CND mu by'ukuri nta bintu ivuga bitandukanye n'ivyo kumena cyangwa ngo nk'iza ambassadeur mugabo nta bintu bizima avuga bitandukanye n'ivyo umusendere yokora. Nibaza ko ari delegation ya CNDD-FDD niyo bita CNDH yishitse i Geneve. Bo reka twumvize Union Européenne kuko nabivuze mushaka kuja kumviriza abantu bose bagiye barakira ama intervention mu kuri Romanda. Jewe numviza Union Européenne cegeza ko nzi ari partenaire kandi ko ntuzeye uyu mudamu yabashize mu majwi n'usekera u Rwanda yavuze sinzi ko kumbure nja kubishika ko ariko kamaze numvize Union Européenne. Monsieur le vice-président, monsieur le rapporteur spécial, l'Union européenne vous remercie pour cette actualisation orale et soutient votre mandat. Malgré des avancées positives et libération de quelques prisonniers politiques, de nombreuses violations des droits fondamentaux persistent, notamment les arrestations et détentions arbitraires, les disparitions forcées, des actes de torture, ainsi que la violence sexuelle est basée sur le genre. Mukuvyumva ko mwesanzwe bakibona ko hakiriho ibintu bihaze agateka na muntu gutortura kunyuruza abantu ibintu nk'ivyo gusa izo avance je bavuga ntazombona mu vy'ukuri. Nibaza ko umuntu yahaye raporo gahita zongo na Union Européenne ko kurekura Bunyoni n'abajournaliste babiri ko ari avance. No, iyo ntabwo ari avance. Abantu babiri mu bantu imiliyoni bafunze mu Burundi, no, je ntabwo ndahita avance. N'ibintu kwanza bitanafudutse Bunyoni bamurekuye koma gute, it doesn't make sense. So je kurekura Bunyoni ntabwo mfata ko ari avance, nufata ko ari kwanza biri mu gipfungu kuko avance zigomba kuba avance structurelle, bakavuga ati peut-être tumurekuye ku mpamvu nini tukabimenya. Bo abajournaliste rego ni vyiza kuba barabarekuye amafamiye barishimye mugabo nko nifo ntabwo ari avance. Ntushobora gufata upfunza abantu umuriyoni ukarukuramo abantu babiri et puis abo bantu babiri nanyo babafashe ku nguvu. Okay, kunguvu pana osanse mushaka kubivugamo mugabo naho ntibagomba ko ari muri prison. Hari ko nabadede bakuri kintu atagomba gukora agaca gihindura agaca kuvuga ngo wamukomera amashingo hari cyakoze kandi au départ abantu batagomba kuba mugasho en premier lieu. So no madame nta progrès bakoze gumereza ho nyene, nta progrès nto bakoze. Okay.
L'UE exprime sa préoccupation face aux intimidations et représailles subies par la société civile, les défenseurs des droits humains et les journalistes. Nous appelons les autorités burundaises à mettre fin à l'impunité et à s'attaquer aux défis persistants auxquels est confronté le pouvoir judiciaire. La participation du Burundi au comité pour l'élimination de la discrimination raciale est positive et nous encourageons le pays. Bo anyway, sinavyumviriza vyose mugabo urumva ko bariko basaba Uburundi ko bwogerageza bakavanaho kudahana ivyaha, ariko ivyo bihangange ntibashobora kubihana, niko biri, on ne peut rien faire. Nibaza ko ico ndavuga nuko Union Européenne n'ibindi bihugu biri ku ruhande rwa Union Européenne vyose vyahagaze yuko Uburundi ukirwaye, hanyuma ugiye kuraba kuri iyo channel yose video yose uko ari ndende urashobora kubona ko ibihugu bimwe vyagiye bishigikira Uburundi, na cyane cyane ibihugu novuga biri third state ukuyemo kumbure North Korea, South Korea, umenga naco cavuze nko Uburundi cakiba neutre, hanyuma Uburusiya na Belarus no nyine umenga bamera nk'aba neutre, mugabo bavuga ati ubundi mu bureke bwimenye mureke kubudogoya, mugabo en principe ibihugu vyose novuga bivye les grands partenaires vyashigikiye ko Uburundi bukeneye kugororoka. Hanyuma reka tumvirize kumbure ideclaration y'umunyarwandakazi duce tugereza ngaha nyene kugira ngo ikiganiro ntikibe kirekire cyane. Bo by the way, umunyarwanda mushizeko kubera Uburundi bwatatse directement u Rwanda, nibaza ko arico kintu kinini nabonye muri discours ya ambassadeur. Merci monsieur le vice-président. Bo uburyo Rwanda si busiga bukiri buracari franco. U Rwanda nagwo ni strange. U Rwanda nuvuze ngo bwabaye muri francophone kera, sinze ko bwasubiyemo. Hanyuma nza numva ngo mushiki wabo Louise ngo mukuru wa francophone, none na hano muri UN asikavuga Ifaransa. Le Rwanda prend note de la mise à jour orale du rapport spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Les progrès en matière de droits de l'homme au Burundi doivent être poursuivis par des réformes nationales crédibles, un engagement constructif avec l'examen périodique et universel et les organes conventionnels, une coopération avec les mécanismes régionaux pertinents et un dialogue renouvelé avec le Haut Commissariat des droits de l'homme. Bo ariko ndibaza kuba ambassadeur ubundi birababajije cyavyo kuza ku Burundi pe, donc urumva uri ahantu nk'akana ko mwishure canke bariko ngo wewe wakarwa n'umuntu ari noti kajya kana katagira indero bagahamagaye muri direction karika bahamagaye muri direction, hari directeur na directeur na parmi des études n'abasurveillant batatu kumbure n'umwarimu wa physique n'umwarimu wa religion et morale, ngo we kandi wagahungu ngo ivyo bintu ukora ngo kwego ngo kwanza ujo waracerewe urabona nyakugira Imana. Must be humiliating. I'm sorry. Jambo n'amenga biri humiliating. Et surtout nk'igihugu muhanganye nk'u Rwanda, munyihangane politiquement diplomatique mu Rwanda barahanganye. Nuva ko mungana dans un sens naco kikwa ngomba gukopera. Must be humiliating. I'm sorry. Encore no banaro umujene ko mbana ujya mu ambassadeur w'iwacu, uyu numva n'umwana n'umukobwa w'umujene ariko aratuma gatoki nk'umwanya w'umushure. It must be humiliating. I'm sorry. Niko jewe umenga no ba humilié ndi muri iyi conseil d'Antureka. Le Rwanda encourage le Burundi à prendre des mesures concrètes, renforçant la confiance, élargissant la participation civique et politique et garantissant que les institutions nationales soient responsables de la protection des droits de l'homme et de la dignité de tous les Burundais. Urumva donc cette fois-ci u Rwanda niko riko rusabira abarundi ko baronka amahoro, ko baronka dignité. How do you feel abantu bari mu Burundi mu bategetsi surtout, how do you feel iyo urakona image nkizi aho nkuko nye wacho image y'umwana ari mu ishure, ahubwo navuze ngo hakaba dete n'abadirente ahubwo gaca bamagana n'abandi bana bo mu ishure nabigwa mu gatatu wari nko mu gatano nyine baza gutuma gatoki ngo uyu mwana ngo ukwiye kwikomporta neza. The unsubstantiated allegations on Rwanda by l'ambassadeur. What? Jero ndashaje umutwe urangiye avuze mu chong. Okay njanje nshaje avuze mu Congereza. Nkeragibiriro should be dismissed. Burundi must focus its efforts on improving its human rights situation rather than scapegoating a neighboring country.
It is particularly troubling that a state currently holding the rotational chairmanship of the African Union is engaging in armed conflicts in the DRC instead of exercising leadership and responsibility that the role requires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Wow. Donc afashe moitié, plus de la moitié avuga mu gifaransa cya switch mu cyongereza. Dantureka avuze ko Uburundi bureka ku scapegoat mu kitango iki bouc émissaire ko davuga ko bouc émissaire ikindi gihugu. Bon en réalité hashobora kuba hari problème hagati y'Uburundi n'u Rwanda, hashobora kuba hari n'u Rwanda ariko rwageresa Congo. Ivyo byose birashoboka. Et en même temps mu Burundi akatari gateka kazi na muntu ntabwo biri mutuellement exclusive birashoboka byose ko ari bibiri. So kuzanamwo u Rwanda na Congo na UN na AU muri iyi ntuzeye turi kuvuga violation des droits de l'homme je mbona biri unaccounted for. Ari navyo by'abantu b'intuzeye ndavuze izina ikintu cyose kija kuri Kagame kija mu Rwanda kija muri Congo. Hari ibintu mu Burundi turiko turakora cyangwa mu bakoroni, hari ibintu turiko turakora mu Burundi vy'amafuti n'uwo fata Burundi akabuterura nka island akabumanika ahantu ku kwezi atabandi bantu bahari vyo tugumamo. Ivyo je nivyo nkunze gukonsantrako, okay? Nzabwo mba nibagiye ko hari problème muri region, problème muri UN, problème y'imvura igwa gakeyi, izo problème ndazibona mugabo ndavuga nti hari ibintu nk'abarundi n'uwo twizora tukaba ari twenyene canka gakuraho iyindi si yose gasigara Burundi hajya turi muri Eden. Hari ibintu vyo tugora kujera, hari ibintu twadukwiye gukosora. Kandi ivyo tumaze kubikosora ni naho nibindi bibazo au-delà de nos frontières dushobora kwitunganya kuko burya iyo mu rugo mwiyubatse neza nibwo mushobora kugira n'imibano myiza n'abandi babanyi, nibwo mushobora no kwihagarara ko mu gihe muba mutewe canke mu gihe muba mubangamiwe. So nibaza yuko kameme ku iyi discours ya ambassadeur wacu yameze nk'uja muri vyinshi atagomba kuvuga kubera twariko tuvugana ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Akaba rero ambassadeur wo mu Rwanda amusavye ko ngo ivyo bintu yo bisubiza inyuma. Bo sinzi inama iyo zigarukira muganiraza ko à la fin abantu benshi bavuga hanyuma bagaca batora niba Gaëtan Nzongo yo komeza kuba rapporteur nico gusa peje neza ko atayindi isi nta kindi kintu kiba muri zinama neza ko na UN cyo kimwe na AU canke Union Africaine ko zose nubwo ari des institutions un peu moribonde z'aba diplomate n'aba bureaucrate kuja kurya indya nziza muri Burayi no kurara mu 5-star hotels. Ariko imbere ko ndangiza nagomvuga kuri ikintu avuze yuko Uburundi nka kwari bwo butwaye Afrika yose niko mu Kirundi mu bivuga ni navuga ko ari Union Africaine ko bwatwa gukina role y'ubushinga ntahe aho kuba umwe mu bagwanye kuko mu Burundi ko umuntu yobivuga hari coalition ya RDC no Burundi na coalition ya AFC M23 avuga ko ishikikwe n'u Rwanda. Mvuze bavuga ko officiellement ntavyo bemera Abanyarwanda u Burundi ariko bemera officiellement ko bushikikiye RDC cyatuma ntashite muri yindi migwi tuvuga ko iri ku mpande za Congo n'ibiki cyangwa ku ruhande rwa twigwaneho. Dantureka ico nshaka kuvuga nuko umva ko avuze ko we aserukira Union Européenne plutôt aserukira Union Africaine yagomba kuba neutre et peut-être umushinga hagati na hagati. Jewe igihe abantu bari kwataratamba hibujumbura tugiye gutwara Afrika je navuze rien ne va changer, nta kintu kizohinduka. Amadone muri Congo azoguma ari kujya nyene. Hari umuntu yombwira evolution imaze kuba kuri tere muri Congo canke muri diplomacy muri Congo? Hari umuntu yombwira ikintu cahindutse? Hari umuntu yombwira igihugu kimwe gusa muri Sahel hariho conflict no kutumvikana? Bo Sud Sudan hariho conflict, Sudan ya ruguru nyene harimo conflict, bon muri South Africa harimo conflict. Niko novuga muri iki gihe hari umuntu yombwira ikintu kimwe gusa kimwe rudende never amaze gukora ubu haheze amezi ndibaza 6 mumbwira ikintu kimwe rudende amaze gukora nk'umuceya wa Union Africaine? Mukimbwire kimwe rudende. Ntabwo nsavye igihumbi navyo muri miliyoni, ntabwo nsavye ahantu inyishu zabonetse. Ikintu gusa uti hariho delegation y'abarundi omwe bagiye kuvugana na Tshisekedi barabukubogana Kagame canke muri Sud Sudan canke muri Nord Sudan canke muri South Africa yakoze declaration ibintu nk'ivyo. Rien. Okay, tugeze hagati bira ni 0. Reka tumuhe ayandi mezi 6 turabe ko hari ikindi kizokogwa. Mugabo kuri rwo wanje nibaza ko nothing is happening kuko nkuko navuze ayama office, ayama UN, ayama AU ni ibintu by'aba bureaucrate by'abantu baba
bari ku nzego by the way ntushobora kwinjira mutari connect n'inzego zabo z'ibi bihugu kugira ngo juste baje kunywa champagne no kujya mu 5 stars hotel no ku flyinga indege kuba zifise sawa ngira ne bagenda no rutara canka rarara inkona zirarara my opinion sawa mugira umunsi mwiza